Niteka bakunzi batevye isanganiro kubana natwe murano makuru muri migwi Kirundi twera ku ngingo zikurikira. Mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye arashimishwa no kubona impunzi z'u Burundi zari zagiye mu mahanga ziriko zitahuka ku bwinshi yabishikirije kuri uyu wa gatanu mu gihe inzego zo kwivuna abansi zariko zimwifuriza umwaka mushasha wa 2023. Imiduga ishaje ni kimwe mu bitera amasanganya yo mwibarabara vyemezwa na Pacifique Sabimbona umuyobozi mukuru w'ikigo Beka c'ubuhinga kuvyerekeye umutekano w'ivyamabarabara. Idonido ryano makuru ni mukanya sangwa ikazi. Dasiyo kubaha ikaze murano makuru. Inzego zo kwivuna abansi zarafashije cyane mu gucungera umutekano w'abanyagihugu ivyatumye bakora ibikorwa byo kwiteza imbere neza byashikirijwe kuri uno wa gatanu n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu gihe inzego zo kwivuna abansi zariko zimwifuriza umwaka mushasha wa 2023. Avuga ko ashimishwa no kubona impunzi zari zarahunze igihugu ziriko zitahuka ku bwinshi. Duhuriye muri uru rubanza igihugu cyacu kirangwamwo amahoro n'umutekano mu mpande zose. Abarundi n'abanyamahanga baba mu Burundi barangura imirimo yabo ya misi yose atankomanzi. Ivyo tukaba tubikesha umwete, ubutwari, ukwitanga n'ubwira n'ubukerebutsi vyaranze umwe wese muri mwebwe mu gikorwa mujejwe. Nimukomere ku muheto, mwarakoze igikorwa c'iteka kandi gishimishije, abarundi bose bakaba bashima. Koko mwaramenye ico mujejwe. Inzego z'inyamiramabi no kwivuna basi zijejwe ubwa mbere gukingira igihugu n'abene gihugu. Birumvikana yuko iyo abene gihugu bumva batekaniwe muriko murakora igikorwa cyo gukingira igihugu. Tukabashimira ko mudacika inkokora ngo mwaraye rubunda muraririye igihugu ngo mwasi ntiyaje. Nta munyezamu ababara ngo mwambuzi ntiyaje. Kandi mu kindi gikorwa mujejwe no gukurikirana inkozi z'ikibi aho ziri hose mukazishikiriza ubutungane. Twarabibonye mu rugamba turimwo rwo kurwanya kudahana ahabereye ikibi hose mwarakurikiranye abakoze ico kibi kandi murabashikiriza ubutungane. Aho bukera ubutungane nabwo buzodushikiriza ingene bwagenjeje izo nkozi z'ikibi. Bijanye no kuyunguruza naho ingendo y'abatwara ivyuma mu mabarabara nimwe mu bituma haba amasanganya mu Burundi mu gisagara ca Bujumbura aho bagenzi bacu bagendeye kuri uyu wa gatanu. Amatara agenga uruja n'uruza arubahirizwa hakora ivyapa hamwe birahari ahandi naho ntibihari ibituma umutekano mwibarabara wo hungabana. Ahomere Mutore yatembereye hano mu gisagara ca Bujumbura. Ugukurikiza amategeko yo mwibarabara uko ari ntibirashoboka nkuko bisabwa. Yaba bagendesha ivyuma vy'imoteri canke abagenda n'amaguru, umuco wo kubahiriza ivyapa n'ayandi mategeko agenga uruja n'uruza mu mabarabara nturatahurwa neza. Aho twaciye kuri uyu wa gatanu mu gisagara ca Bujumbura, abagendesha ivyuma vy'imoteri urabona ko bubahiriza amatara agenga uruja n'uruza mu mabarabara. Ariko ikibonekeza nuko abagenda n'amaguru bisa naho badatahura uko ayo matara akora. Kuvyerekeye ivyapa bihagaze birahari hamwe na hamwe naho kubikurikiza atari kirenga. Aho twovuga nk'ivyerekeye aho umuntu adategerezwa guhagarara ariko ugasanga imodoka zihahagaze. Inzira zagenewe abagenda n'amaguru usanga zahagazemwo imodoka. Biboneka ko mu gisagara ca Bujumbura hari ikibazo gikomeye cyo kuronka ibibanza bihagarikwamwo imodoka.
ikena ry'igitoro gibonekeza muri kino gihe riza risongera isibe aho usanga imodoka zigandagaje gushika no mwibarabara hagati. Ikindi twabonye nuko hamwe na hamwe usanga ry'amatara agenga uruja n'uruza mu mabarabara yarapfuye, ahandi ugasanga atagikora neza. Ibica bihuvya abashoferi akajagari mwibarabara kagashobora kwandurukiramwo. Ivyapa vyo hasi mu mabarabara hamwe birahari, ahandi ugasanga bitakiboneka. Ikigo kijejwe amabarabara ARB kirafise umugambi wo kubikora. Ibizoshobora guca bifasha kongereza umutekano wo mwibarabara. Umutekano wo mwibarabara ngo warukwiye kwitabwaho kurusha uko biri ubu, ababijejwe bagakurikiza amategeko, amabarabara karonswa ivyapa bikwiye kugira abayacamwo boroherwe. Ibyo bivugwa na bamwe mu bagendesha imodokari twayaze batashatse kuvugira ku vyuma vyacu. Ihimbazwa ry'indwi yahariwe umutekano wo mwibarabara n'umunsi wo kwibuka abahitanwa n'amasanganya yo mwibarabara ukaba wahimbajwe kuwa 24 Munyonyo uyu mwaka ku ncuro ya 4 mu Burundi, aho hamenyeshwa ko ukudakurikiza amategeko yo mwibarabara ku bagendesha ivyuma vy'imoteri biza ubwa mbere mu bituma amasanganya agwira. Arakoze mugenzi wacu Ahmed Mutode. Eka n'imiduga ishaje ngo ni kimwe mu bitera amasanganya yo mwibarabara, vyemezwa na Pacifique Sabimbona, umuyobozi mukuru w'ikigo Beka c'ubuhinga kuvyerekeye umutekano w'ivyamabarabara. Akaba ayabishikirije kuri uyu wa kane mu gihe yamenyesha ko ibiharuro bitangwa n'amashirahamwe mpuzamakungu amwe vyerekana ko igihugu c'u Burundi kiri mu bifise imiduga ishaje. Kubwiwe ngo harakenewe ko igihugu cotunganya amategeko kikanashiraho ikigo kiraba ibikorwa byose bijanye no gusuzuma ko umutekano wo mu mabarabara ukwiye. Aha mu gihugu iwacu ibiharuro vya Banque Mondiale canke ibiharuro vya Fédération Internationale de la Route birerekana ko igihugu cacu kiri mu mugwi w'ibihugu bifise imiduga ishaje. Ivyo rero biraba intambamye ku mutekano wo mwibarabara, kuko urumva igishaje kiba gishaje, hanyuma ugasanga haraho rero biteye amasanganya. Igipolisi kirafise ivyo gifasha mu kubahiriza amategeko ariho, ariko urumva iyo amategeko atayahari ntigiheza ngo gikore kuko cubahiriza amategeko. Nk'imodokari nta tegeko rivuga imyaka imodokari idashobora kwinjira mu gihugu canke kuva mwibarabara ngo bayikureho ireke ntisubire gukora. Urumva rero mu gihe nivyo hariho amategeko usanga yorohereza agerageza nko gukarira abazana imiduga ishaje kugira ngo ntiyinjire. Usanga barashizeho tax par exemple ituma yari nk'imiduga irenze imyaka 10 n'ibindi wicire amahera menshi. Mugabo urumva uyizanye ukariha ayo mafaranga yinjira kandi gakora. Hanyuma mu nyuma nta tegeko ryo kuja kuraba ati mbega imiduga ifise imyaka ingana uko yokugwa mu nzira. Urumva nkaho iryo tegeko ridahari, umupolisi naho yohura n'imodoka ifise imyaka 50 ifise bijya bipapuro vyose bayisaba ari control technique n'ibindi, ico c'imyaka ntikiba gikora. Yego ikorwa nyamukuru twama dusaba nuko habaho ikigo kiraba ibijanye n'amabarabara muri rusangi, gifatira kuri zirya nkingi zitanu, kuvuga n'amabarabara yubakwa, amategeko agenga ibijanye n'umutekano wo mwibarabara, ibijanye na ivyerekeye ivyo nyene imiduga ingene isikuwe, sécurité y'imiduga en général, ma contrôle ya igena genda, ivyerekeye kwigisha abaca mwibarabara bose, ivyerekeye gutabara iyo habaye amasanganya. Ibyo bikorwa rero ni bikorwa bigenda bifatanye. No kuvuga rero yuko ico kigo coraba, no kuvuga kuva mu nteguro y'umugambi wo kubaka ibarabara, mbega hazokenerwa iki muri iri barabara, abaricako rizosikurwa gute kugira ngo bose boroherwe, ugacukurikiza ivyo vy'imiduga, amategeko n'ibindi, kugira ngo ntihabe
usanga nk'ibyo kwa muganga byo gutabara biraga ukwavyo, ugasanga amategeko barayateguye ukwayo, bataravye amabarabara n'ibihe tugezemwo. Mbega ayo mabarabara bariko bariyumvira muri iki gihe, bariyumvira mu bwaguke bw'umuji gene bizogenda. Nk'ubu ugiye kubiraba nk'akarorero gasanzwe, urashobora kubona yuko nko ngaha mu gisagara hariho ikibazo c'amarebisi, ibituro vy'amabisi. Urabona ko umengo ni ibintu bitiyumviriwe. Bamwe mu baserukira amadini yabo n'amashengero mu Burundi bararajwe ishingwa n'ingene ibitabo vy'inzira biteba mu nama yari bagenewe kuri uyu wa kane. Martin Niteretse umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu akaba yizeza ko ibitabo bigiye kugwizwa. Jean de Dieu Irakoze. Muri iyo nama ibitabo vy'inzira bitangwa n'igipolisi kijejwe gucungera binjira n'abasohoka vyaragarutswe ko na bamwe mu baserukira amadini n'amashengero mu Burundi. Ikibazo kubw'uyu murongozi w'ishengero gihanze abarondera ivyo bitabo. Ikibazo kijanye n'amakaratasi y'ingendo, pasiporo, amarese-pase za sekoje, aho abantu bari nk'amahera bakabaha randevu, ugasanga umuntu ararindiriye agasubira akarindira, abantu baracitogera cyane. Nk'umushikiranganje akejwe nyakubahwa twagiye turasabire murangene ico kibazo cotora umuti. Kubw'umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu hariho umugambi wo kubigwiza, akavuga ko hari biza vyaramaze gusabwa bishika ku bihumbi 50. Ingorane ntamarike ahari, abadomande de passport bibije inshuro zirenga 40. Twebwe porose amarike 50 mezi atandatu baraheze. Twebwe tuzi yuko tufasha conference, twebwe tuzi ko zizomara imyaka. Sema fini mugo twakomesheje, twagize komande ya senkani, twagize komande ya senkani, twashikira ni komande ya sami. Ariko bakina diversifier ababa bafumiza badouble tubashire ko n'abandi. Kugira tureko souffrance zo kabasi. Uwo mushikiranganje amenyesha kandi ko kugwiza ivyo bitabo bizofasha kugwanya igiturire mu bajeje gutanga ivyo bitabo vy'ingenzi. Hano makuru tuyasozere mu ntara ya Rumonge aho ibidandazwa bitariko biragugwa mu isoko yo mu gisagara ca Rumonge. Urugero vyahora bigugwa ko mu myaka iheze mu misi irangiza umwaka. Abaguzi bagize ico bashikiriza bakaba bamenyesha ko ibiciro vyaduze cyane, amikoro nayo akaba atongerekanye. Baba abaguzi canke abadandaza bose basaba ko hogira ico kugwa kugira ngo ibiciro bigabanuke. Jean Pierre Misago. Naho ubona abantu banyuragiranwa mu isoko nkuru ya Rumonge, abadandaza bavuga ko batariko baragurisha nk'uko vyahora muri bene bino bihe, haba mu vyambagwa haba mu bifungurwa. Ahubwo tumenye iyo babirangurira, ntutuzi ko babirangurira mu Burundi nuko babirangurira mu mahanga. Gituma bica biduka, turavye nk'umuceri w'umutanzania turaba iyo bigomba kwababanwa nibi gita ngo ni umuceri wa Rugombo. Umunsi wa Noheli wari umunsi bahimbaza cyane hamwe na bonane, ariko wapi bavuga ko ibintu byazimbye, inge zarazimvye, uburonderero ntabwo, kandi koko ubiraje nibyo. Twari tuzi ku munsi mukuru yuko korohererwa, ariko ibiciro byabaye ndanse bivanye na oberi. Bamwe mu baguzi bati ibiciro byaraduze, amikoro ari make. Ibiciro birazimbye muri no minsi. Zo twahora tugura nk'ibihumbi 3 ngo tuzigura ibihumbi 10, imboga inyama navyo zaraduze, ikiro n'ibihumbi 10. Nabuno ubuzima ubona buzimbye, umunyagihugu muto muto nyene biba bigoye kugira ngo haba abadandaza haba abaguzi bose basaba leta y'u Burundi gufata ingingo zotuma ibiciro bigabanuka kugira ngo aba n'abandi boroherwe mu buzima bwa misi yose. Ivyo biruko mu gihe ariko hitegurirwa guhimbaza Noheli n'ubunani.
Tumushimire mugenzi wacu Jean Pierre Misago ningaha makuru twe twateguye cyarangirira ndabashimire mwebwe mwese mwariko murayakurikira mugiriwe byiza aho muherereye naho butaha